Anshuti bakunzi mwa muri ko muradukurikira kuri Sunny Stars TV turabaha ikaze ni Sisiti promoter muri kumwe kuri micro ariko ndakubitse hariya inyuma ya kamera ni DMT ariko kandi tukaba tugiye gutangura kino kiganiro cacu ikiganiro mona twamaze kubereka umuntu tugiye gukorana uno muntu tugiye gukorana nibaze ko nta murundi nta munyamahanga yakurikiranye umuziki w'u Burundi atamuzi yatanguye kera arakora ibitari bike nibaze ko kandi byinjiye mu mitima y'abarundi n'abanyamahanga babikurikiye turaguhaye ikaze bro. Murakoze cyane bro. Mwo kwitondora bariko baradukurikira. Mazina. Donc shaka mwidondore kwa kundi kugira bamenye ko ari wa wundi. Amazina yo barayaza bamaze nuririmba gusa barakumenya. Iyo ndirimba shaka ko kwemera ko Black G nkukunda mu mutima wa Afrika noni wewe gusa mbiguriye mwiza wanje. Yes, your boy Mr. Romantic Black Africano Black Jizo. Yes sir. Yes ngira ngo bamaze kuvyumva ni Mr. Romantic. Niwe turi kumwe rero ngaha kuri micro cyangwa kuri kamera za Sunny TV. Mr. Romantic. Nta turirimbo dushasha turiko turabana muri no misi. Ico nico nashaka ko tuganira ko no musi. Ari kibazo iki? James plan ziwanje sinkora gukwirikirana ngo nkurikire abandi ngo uko bakora je sais pas umuntu yasohoye indirimbo nanje nce sohora no je nkora kuri programme yanje indirimbo ni nyinshi mfise mu studio mu misiza gusa nko mu kwezi nzoshira indirimbo zanje zibiri nzozishira habona nimba ari audio canke video muzozumva bien muzobibona bien yeah. Harakarimo mwigeze kuririmana na Fizo akarimbo kit Meniroga niko kari kitwa kariya karirimbo rero baravuga ko bamavuze ko bavuga ko nukuri simba nemeje ko ari byo ariko baravuga ko ndabisubiyemo niko abantu bagenda baravuga si abivuze niko bagenda baravuga ngo kariya karirimbo ngo Fizo yaciye akuroga kubera bago mu mute hasi nivyo. Oya je vraiment wapi sindabizi ivyo nivyo abantu bavuga mu gace twakoze akazi gusa nko mu bisanzwe twama dukora twakoranye nka kwakunda akora nabandi tout juste ivyo byo kuroga wapi je twavuze ko yandoze twaririmbye ko ari umukobwa yaturoze. Sinashatse kuvuga kariya karirimbo ko ari byo mwari ko murarimba oya bavuga ngo Fizo ngo muririmbye ngo iyo bakoranye ngo kugira ngo ntamute hasi ngo acamuroga ngo yaciye kuroga ngo niyo mpamvu ngusora indirimbo ubu ngo abantu ntibazimenye cyane nka zazindi nkimwe ari ko turirimbira ivyo muzomubaze Fizo nyene yapara kumbaza je kuko je sinibaza kandi navyo nemera ibintu byo buroze je sindavyemera vraiment. Oya ama commentaire ni menshi abantu bashaka kuvuga ivyo bashaka kandi nta kuntu botera commentaire utazwi cange utari umuntu uzwi utafisa abafana utafisa talent utegeza to commentaire zija hanu umuntu afise talent cange azwi. C'est pour cela que ara ma commentaire menshi bavuga ivyo bashaka but peut-être barazi ivyo bavuga bo nimba ari umuntu yabivuze uzomurondera umubaze ko afisa ama preuve nimba afisa ama preuve là ça va muga je sinibaza vraiment ivyo ni by'abantu gusa ama commentaire kugira ni challenge y'umuziki wa industry ya. Yes nibaze ko inyisho muirose mwe mwariko muribaza murarose inyisho nuko kiganiro kiracari ko kiranemeshwa na Sisiti promoter ko ndakwibutsa ko twakiye Mr. Romantic cha Black G. Mr. Romantic nakazina gashasha karamenyerewe ariko karafise kavuye kameme akazina nagahawe n'abakobwa kuko urazi indirimbo zanje surtout zitusha abakobwa ndirimba ibintu biri romantique niyo mpamvu nakwa kundi mubizi n'abakobwa bavuga ko akajwi kanje kari romantique nizina nahawe n'abakobwa si jenabi na bavuga gute si jenabizanye si jenise romantique no n'abantu niyo bambwiye wo uri romantique kuva no munsi uri Mr. Romantic tout juste. Hari no bakunda kuvuga sinava ko ncane approve mugabo barakunda kubivuga cyane yuko ushobora kuba ufite abakobwa benshi cyane mukundana ndetse kandi ngo ufite abana benshi. Abana ndabafise batanu ariko umukobwa mfise n'umwe dukundana. Umwe yego ni madame cyane n'umukobwa mukundana. Tout juste ni future wife.
yeah. Abana batanu Black G yabavyaye ku bakobwa bangahe? Yego. wifuza nimi uri uvuga ati aha ndahagaritse kabisa kuvyara ugeze ku bana bangahe? 7. Abana ine? Yego. Usigaje babiri gusa. Ninagira mariage. Uri kuvyitegura kuri uwo future wife? Yes, of course. Ndiko ndavyitegurira. Utubwiye ati nyuma y'ukwezi kumwe akarimbo gashasha nako uturimbo tubiri dushasha tuzoba twagiye habona. Utwo turimo nimba atari banga turiko turakorerwa he? Tuzoza turi kumwe n'amasanamu canke? Peut-être ashobora kuba ari izizosohoka n'amasanamu n'izindi ama audio, mais indirimbo mfise ni nyinshi. Nzorondera abagenzi banje muri crew yanje kugira bumvirize bambwire zibiri izo tuzotora kugira tuzishire mu bantu. Yego. Yes, Tumusanze Gitega aho narinze kuvuga izina ariko mwari muri group y'abantu benshi. Kumbure hari ibintu mwariko murapanga ko mu mwanya umugabo muje muri show. Ibyo twashaka kumenya turabimenye. Ariko imbere yuko tugusezera abantu bahora bibaza ati Black G yaragiye, Black G yarahevye umuziki, Black G ivi na ivi akajambo. Ku bafanzi banje canke ku bafanzi b'umuziki wa Black G canke ku bafanzi b'umuziki w'u Burundi bose, ico novuga kuri Black G arahari, talent yijya nyene, Black G ni wa wundi nyene, gusa ndafise ama plan menshi cyane y'umuziki, niyo mpamvu mubona hari igihe ndaririmba nka stop. Sikuvuga ngo ndabuze ivyo ndirimba, n'indirimbo ndafise na 30 chansons maze gukora mu mastudio yose y'Ubujumbura. Ndafise indirimbo ziri mu studio nka 2 3 4. Rero bivana na programme, urazi ikintu cyose gifise plan. Je ndafise plan. Plan ziwanje sinshobora kuvuga ngo nsohora indirimbo uko abantu bavyifuza, kuko je ndaba ama consequences ziri après. Oya nkavuga eka ndindire kwanza ndabe situation kunimeze, kuko umuziki w'u Burundi ubu umengo wapi arakantu sais pas. Rero ivyo je simbayeho kubera umuziki ndawukora kubera umuga wanje. Nibarindire ibyiza biri imbere, gusa kudusabira kandi kudufollowinga abartiste bose bo mu Burundi. Nanje cyane kuri account yanje ya YouTube Black G _BDI kuvuga ni Burundi en bref BDI. Wadukurikirane kugira ngo nitwasohora indirimbo bawe ba mbere gusubscribinga no kugira ama commentaire kudukosora cyangwa kudusupportinga mu byo twakoze neza. Yeah. Yes, ngira ngo mwavyumvise ariko kandi nawe uri kuradukurikira ntubibagire nimba utarabikora gushira kuri subscribe cyangwa gukora kuri subscribe kugira ngo channel yacu ibandanye duga. Mbere Black G nebaza ko abigusavye ngira byo bavyiza cyane gusumba Black G. Abariko baradukurikira kino kiganiro ubatubwirire kujye wariko urababwira kuri channel yawe ntibavyibagire. Of course ega ntibavyibagire vraiment, ni mwibagire kugira subscribe kuri Sunny Stars TV, kuko ni channel TV ibabazanira ama interviews y'abaririmbyi mukunda, y'ibintu byinshi cyane mukunda, surtout imipira n'inkuru nyinshi cyane zo mu gihugu. Mugira subscribe kuri Sunny Stars TV, muzoba mukoze cyane kuko foko mudusupportinga, sivyo none? Black G turagushimiye cyane, tukwifuriza kwakirwa neza, noneho bama bakwakira neza ariko kandi birengereje kwa kundi vyahora Igitega ari ku Ngoma Bar mu mwanya.